Izina ryanje ni Paul Johansson. Turabandanya icigwa c'igitabo c'Abaroma. Muri iki gice ni igice kigira 4. Urubanza rugira rucibwe, urubanza rucirwa ikiremwa muntu. Aho mu bice bibiri biheze twarabonye aho umucamanza hamwe n'abagiriza babonye ivyagiriza vy'umwana w'umuntu. Twarabonye abantu bari muri rya sentare. Muri rya sentare hariho ikiremwa muntu barindiriye kumva urubanza bacirwa mu bice vya mbere. Mu gice ca mbere, mu nyuma mu mpera y'igice ca nyuma twarabonye uwagiriza atanguye kwagiriza umuntu, atanguye kwagiriza ikiremwa muntu, yagirizwa ko adashima Imana, adasenga Imana. Ivyo vyatumye atangura kumanuka no kuzimira burundu, akora bitandukanye n'ivy'Imana yamuremeye. Aho gusenga Imana yaciye atangura gusenga inzoka, atangura gusenga ibikoko n'ibindi bintu bibi cyane. Yatanguye gusenga icaremwe gusumba uwakiremye. Twarabandanije turarengana tubona abandi bantu bibaza ko ari abantu beza badakeneye Yesu Kristo, bigaragara ko bita beza. Twarabonye n'abanyedini ngaho. Mu by'ukuri tubona ko dukeneye agakiza kava kuri Yesu Kristo. Ubwo umuntu wese yirengagiza Yesu ntabwo ashobora kuba umuntu akijijwe. Twarabonye ko rero abantu bwizwa gucirwa urubanza bafatiye ku bikorwa bakoze, ku kuri hamwe nuko umuntu atazosumba uwundi imbere y'Imana. Yaba umwami yaba umugurano imbere y'Imana bose bazocirwa urubanza kumwe, ntawe uzosumba uwundi. Imana ntizosumbisha umwe ngo umusumbishe uwundi. Tugiye rero ku banyedini bicaye harya, bicaye bavuga bati jewe ndi umuntu mwiza, jewe nzi ivyagezwe, jewe ibi ndabizi nabyo ndabizi. Ivyo twarabonye mu gice ca 2:27. Aha mvugwa hati abayuda bimvira ko abayuda, ariko ivyo rero ntitwovuga abayuda gusa, ca tuvuga umuntu wese wese abona ko idini ryiwe rishobora kumukiza. Ntushobora kuronka agakiza mu idini ryakozwe n'abantu. Umuntu yagerageje gukora inzira yo imushikana ku Mana, ariko nta muntu n'umwe yoshika ku Mana adaciye muri Yesu Kristo. Niko Yesu yavuze ko ari we nzira ija ku Mana. Twahejeje ivyigwa bike, twahejeje mu gice ca 3 twahabonye ingene urubanza rwariko ruragenda ku mwana w'umuntu. Rero mu ntango y'igice ca 3 haratubwira, hatubaza hati none inyungu yo kuba umuyuda ni yihe? Ni kibazo kibazwa. Hama rero hari 8 itangura gusigura ibigaragara nkaho umengo ni inyungu kuba umuntu ari umunyedini canke ari umunyedini. Havuga hati Kristo ava muri twebwe, yavutse muri twebwe, kandi vyagezwe biri muri twebwe, twabihawe na Mose ku musozi Sinai. Iki kintu rero ni ikintu nyamukuru, ni ikintu cyo kwiyumvirwa ko cane. Hari ibintu bigaragara nk'ibintu bahawe, kandi Paulo yari karabivuga yerekana ko ivyo byose bahawe bitabafasha kugira ngo bibahuze n'Imana mu baronka agakiza, kuko agakiza gaca mu muntu umwe gusa, nawe ni Yesu Kristo. Rero ngaha turabona yuko turavye ku murongo wa mbere mu gice ca 3 gushika ku murongo wa 10, umurongo w'9 mu gice ca 3 havuga hati mbega inyungu yo kuba umuyuda ni yihe? Ku murongo wa mbere kuba umuyuda canke kuba umunyedini. Ku murongo w'10 naho hakavuga hati, umurongo w'9 n'uw'10 hakavuga hati egome none twebwe twoba dusumba abandi bose? Oyaye, nta na gato. Twese twaratsinzwe n'urubanza nk'abandi bose, kuko abayuda n'abagiriki bari munsi y'igicumuro bagaragara nk'abanyavyaha, natwe nuko tugaragara nk'abanyavyaha. Nagomba ndakwibutse yuko umuntu wese ngaha agaragara ko ata muntu n'umwe afise ico asumvye uwundi, naho yoba ari umunyedini, yaba umuyuda yaba umunyedini canke uwundi. Ukuri nukuhe? Nuko idini ridashobora gukiza umuntu n'umwe, ridashobora gutuma duhagarara imbere y'Imana dutsinze twambitswe izera. Twese turatsindwa, twese twaracumuye,
kandi byatumye tudashika ku bwiza bw'Imana. Umunyabyaha rero, wa wundi yizi ko ari umunyabyaha, wa wundi akora ibikorwa bibi, umwicanyi, umusambanyi, wa muntu mubi abantu bose bazi ko ari mubi, uwo hamwe n'abandi bose bahagarara batsinzwe imbere y'Imana. Hagaca haza rero abandi bita beza imbere y'Imana. Twese dufise ikibanza kimwe, twese twaracumuye ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Hakaza umugwi wa gatatu w'abanyedini rero bavuga bati twe turi abayuda, twe turi abantu beza. Raba rero ku murongo w'10, 9 n'10 havuga ngo nuko tuvuga iki? Mbega turuta abandi? Oya, ntitubaruta na gatoya, kuko tumaze kwagiriza abayuda n'abagiriki bose ko bari n'icaha, nk'uko handitswe ngo nta ugororoka nta numwe. Murabona ko hemeza ko abayuda n'abagiriki, abagiriki aribo twogeranye n'abanyamahanga, abayuda aribo twogeranye n'abanyedini, bose baracumuye, nta ugororoka nta numwe. Rero ngaha turiko turegera ku mpera y'urubanza, aho umucamanza ariko arasaba ivyabona bishika bitatu ngo bagire ico babivugako. Ibi ni ibigereranyo ndiko natanga, ariko ndabisoma mu vyanditswe mu murongo w'10 na 11 na 12. Ngaha rero muri iki gihe umucamanza yaciye atumako umuntu azi ivy'akahise k'Abisirayeli. Umuntu azi akahise rero k'Abisirayeli, umucamanza aramaze ati mbega ubona gute ibijanye n'ikiremwa muntu? Uravye akahise, wumvise ibyamubayeko, tubwire ukurikije ubuhinga bwawe, tubwire uyu muntu uko umubona. Uyu muntu yize ivy'akahise rero acatangura avuga ati nta utahura, nta urondera Imana, nta muntu umwe afise ubwenge muri aba bose. Uyu muntu icaremwe muntu ntafise ukumenya Imana, kuko ikigaragara ni ikihe? Bose barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, nta ukora ibyiza, eka nta numwe. Ibi nivyo bivugwa n'umuntu yitegereza ivy'akahise k'ikiremwa muntu. Imirongo 2, 10, 11 na 12 turabona yuko ibigaragara ngaha nuko ata muntu numwe atahura Imana, nta numwe arondera Imana, nta numwe afise ukumenya. Uyu muntu ravuga ivy'akahise avuga ati jewe nitegereje akahise k'umuntu ntibigeze bamenya Imana, uko je niko ndabibona. Umucamanza ati urakoze, gezaho. Umucamanza rero acahamagaza umuganga, umudogiteri, acavuga ati rero, umucamanza avuga ati wewe rero witegereje umuntu umuvuze kwiki? Ku murongo wa 13 na 14 na 15 mu gice ca gatatu, umudogiteri rero atangura kuvuga uko abona umuntu. Acavuga ati ku murongo wa 13 ati imihogo yabo nimva zirangaye, bahendanisha indimi zabo, ubumara bw'inzoka buri mu binyigishi vyabo. Kenshi na kenshi mwe murabizi umuntu atwaye umwana kwa muganga akamubwira ati, umuganga akavuga ati asama mu kanwa turabe mu mihogo uko hameze. Uyu muganga rero yaravye mu kanwa k'ikiremwa muntu bari imbere y'intahe. Umuganga aravuga ati Mana yanje, imihogo y'ikiremwa muntu, mu muhogo hiwe hameze nk'imva zirangaye, naho mubona ari ngaho ururimi rwiwe ruhendanisha ibinyoma gusa, naho mumubona ameze uko, kandi mu kanwa kiwe uyu n'umudogiteri ariko aravuga ikiremwa muntu uko kimeze. Ati mu kanwa kiwe hari ubumara bw'inzoka, mu binyigishi hari ubumara bw'inzoka. Umuganga yaritegereje, araba neza, yitonze, yitegereza uyu muntu ariko acirwa urubanza, yitegereza ikiremwa muntu kugira ngo avuge uko amubona, uko umuntu ameze. Arabandanya aravuga ati akanwa kabo kuzuye kuvumana no kujingitwa. Aritegereza, umuganga aravuga ati uku niko mbona uyu muntu. Yari karitegereza uhereye ku mutwe ukamanuka gushika ku birenge. Aramanuka ku birenge rero aravuga ati ibirenge vyabo vyihutira kuvisha amaraso. Umuganga rero aramaze gutanga iciyumviro ciwe uko abona uyu muntu, yuko mu mihogo ari imvirangaye, bafise bumara mu binyigishi vyabo, yuko indimi zabo zihedanisha abantu, yuko ibirenge vyabo vyirukira kuvisha amaraso, yuko mu kanwa kabo avuga uko ameze. Ku birenge rero niho yavuze ati bihutira kuvisha amaraso.
iyi ni ntahe yashinzwe n'umudogiteri yitegereje uko umuntu ameze. Raba nawe uravye muri iyi si uko bimeze, abantu birukira mu bibi, abantu bitandukanya n'Imana, abantu bakora ivyabo ubwabo batitwararitse Imana, bakitandukanya nayo, bakavuga ngo nta Mana ihari, ngo twe nitwe turi Imana, twebwe ubwacu tuzobaho uko tugomba. Aba bantu ubuzima bwabo buhereza mu kugira amagara mabi. Ariko uyu muntu yavuze ivyakahise, yavuze ati bavuga ngo ntibarondera Imana, Imana ntibayizi. Maze umudogiteri navuga ati uyu mugwayi wawe mucamanza ndamwitegereje, yaragwaye guhera ku mutwe gushika ku birenge, ari mu gupfa, ni ingorane ikomeye. Ivyo vyabona bibiri bihejeje kuvuga, baca batuma ko icabona kigira gatatu. Kicabona kigira gatatu no cita nk'umufasha w'umucamanza. Uyu mufasha w'umucamanza azana ibigaragaza vyerekana ko umuntu atsindwa koko. Aravuga ati ku murongo wa 16 na 17 na 18 tuyitegereje turabona ibi vyabona uko ari bitatu bagiye bashinga intahe ku mirongo 33. Wakahise avuga kuva ku murongo wa 11 na 12, umudogiteri avuga ku murongo wa 13 na 14 na 15 iyo mirongo 3. Ngaha ikicabona kigira kandi gera ku murongo wa 16 agira rero avuga ngo iki, aravuga ati guhonya no gusinzikaza biri mu nzira zabo. Uyu mucamanza agira kabiri aravuga ati je nitegereje ikiremwa muntu uko ameze. Uyu nufashe umucamanza ariko aratanga ivyiyumviro vyiwe, ati nitegereje uyu muntu uguhorya kuri mu nzira ziwe, kandi nta nzira y'amahoro yigeze amenya. Abantu bari kure y'Imana ntibashobora kwakira amahoro y'Imana, kandi amahoro y'Imana tuyahabwa no kuja kuri Yesu Kristo. Mu gice ca 5 niho tubona Imana igarura ayo mahoro yayo. Iyo tuhujwe n'Imana, Imana idutsindanishije tugira amahoro y'Imana. Rero ku murongo wa 17 ngo inzira y'amahoro ntibayimenye, ntaco bazi kubijanye n'amahoro, kuko amahoro atangwa na Yesu Kristo gusa. Rero aheraheza avuga ati nta gutinya Imana kuri mu maso yabo. Uyu mucamanza rero, uyu mufasha w'umucamanza aravuga ati je ko ndabibona ntabwo bigeze bamenya amahoro, ntibigera barondera amahoro, nta gutinya Imana kuba mu maso yabo, kandi n'abantu bonona gusa. Uko niko je ndabibona. Ibiro ni vyabona bitatu bitanze uko bibona umuntu, ikiremwa muntu uko kimeze. Rero umucamanza w'isi yose amaze kumva inkuru yose, yiyumvirije kuva mu ntango, yamenye ivy'abanyabyaha bazimiye gose, bakora ibibi vy'ubwoko bwose, yavyumvirije araheza arumviriza. Ivyo rero bivugwa ku bana n'abakuze n'abantu bose. Ivyo ni abanyabyaha batazi Yesu Kristo. Ivyo rero umucamanza yavyumvirije. Umucamanza kandi yumvirije wa muntu yigira uwera. Hari umugwi w'abantu bigira bera bameze neza. Yumvirije b'abanyedini, yumvirije na vyabona bitatu uko babona ikiremwa muntu. Baravuga uko babona umuntu ko atagira ubwoba imbere y'Imana, ko adakunda Imana, ko atana inzira y'amahoro azi. Nagomba ronda kwibutse yuko mu gice ca mbere ku murongo wa 17 na 18 na 19 uwagiriza yavuze ati ndaza gutanga ibigaragaza ivyemeza neza yuko ikiremwa muntu adafise ico yireguza. Urubanza rugaragara ko umuntu ivyo yireguza vyose bidashobora kwemerwa. Ntashobora kuvuga ko ivyo akora yo kwagiriza se, yo kwagiriza nyina, yo ronke ico yireguza icaco cose. Nta na kimwe umuntu ashobora kwireguza. Ku murongo wa 19 rero umucamanza atoye intahe, umucamanza w'isi yose. Urubanza nirwamara gucibwa nta yungururizo ruhari. Intahe niyamara gukubitwa hasi, ico umucamanza avuze ruzoba ari rwo rubanza rwa nyuma, kuko atayungururizo. Umucamanza rero aravuga ati, turabiraba ku murongo wa 19 na 20, aravuga ati ubu rero turatahuye ko, turamenye ko ico
ibyagezwe bivuga bibwira abaganzwa n'ibyagezwe. Ahantu tumvirize neza ko havugwa ibyagezwe canke amategeko. Amategeko canke ibyabona atsindisha umuntu wese agendera munsi y'ibyagezwe. Ati rero kugira ngo ibyireguzo vy'umuntu wese akanwa kose ibyo kireguza bizibwe anume, hanyuma agaragare adafite icyo yireguza atsinzwe imbere y'Imana. Umucamanza w'isi yose yumvirije ikiremwa muntu, umuntu nawe yicaye harya, aricaye ararindiriye ko intahe ikubitwa hasi ngo urubanza rucibwe. Maze rero intahe ikubiswe hasi ngo umuntu atsinzwe ntafise ivyo yireguza. Nabivuze mu gice ca mbere, none no muri iki gice ca gatatu biravuzwe mu murongo wa 19 na 20, urubanza ruraciwe ngo nta muntu n'umwe azotsindanishirizwa n'ivyagezwe. Iyumvire nawe Imana iriko iravuga ati nta muntu n'umwe azotsindanishirizwa, azokwambikwa izera n'ivyagezwe, kuko ata muntu n'umwe ashobora gukora gushitsa ivyo ivyagezwe bivuga. Umviriza, iki ni ikintu tugomba kwitaho cyane, ni ahadukura mu gutsindwa n'urubanza hatujana mu gutsinda urubanza. Aha rero niho haza kugaragara itandukaniro, kuko Imana ivuga ngo nta muntu n'umwe ashobora gutsindanishirizwa kwambikwa izera n'ivyagezwe, kuko ata muntu n'umwe ashobora gukora ivyo ivyagezwe bisaba, kuko ivyagezwe bigaragaza ico ukuri kuvuga. Nta muntu n'umwe ashobora gukora, ashobora gushitsa ivyo ivyagezwe bivuga, ivyo ivyagezwe bisaba. Ngaha rero kuri uyu murongo wa 20 mu gice ca gatatu hagaragara yuko abantu bagerageje gukora ivyo ivyagezwe bisaba, gukora ivyo Imana ibasaba gukora mu vyagezwe, ariko icagezwe kivuga ko ata muntu n'umwe ashobora kugishitsa. Umuntu rero ubwo aratsindwa n'urubanza. Ngaha rero intahe imaze gukubitwa hasi, abantu bose bari muri iyo ntahe, bari muri iyo sentare bicayeho, baciye barira, kuko umuntu aratsinzwe, umuntu arabuze ikimuvugira, bose baratsinzwe n'urubanza, kandi nta yungururizo, ntaho baza kurega handi. Ngaha dutegezwa gutekereza tukiyumvira gato. Ni ngombwa ko twiyumvira twese ngaha twari dutsinzwe n'urubanza. Nimba waravutse ariho hose wavukiye, mu muryango wari wose wavutsemo, mu gihugu cyacu cyose wavutsemo, uratsinzwe n'urubanza. Ngaha muri uru rubanza tumaze kubona muri ibice bitatu uko rwaciwe, haciye haba ikintu mu mpera y'uru rubanza. Icabaye n'igiki? Mu gice ca gatatu ku murongo wa 21 hari inkuru ihambaye, iryoshe, itangaje, itandukanye n'izindi nkuru zose mu kahise k'umwana w'umuntu. Turasoma mu murongo wa 21 ngo ariko noneho ivyagezwe bitariho, ukugoroka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivyavugishwa n'Imana. Umviriza, ibi biratandukanye n'ivyo twariko turumva mu bice bitatu duhejeje kubona. Raba, igihe umwana w'umuntu yari yicaye harya, arira, aboroga, arindiriye igihano, kuko yatsinzwe n'urubanza. Urubanza ruvuga ngo yatsinzwe, hasigaye ko ahabwa igihano. Igihano ni ikihe? Yuko abwirwa ngo uzoba muri prison ubuzima bwawe bwose, canke ko upfa urupfu. Ngaha rero urubanza rwamaze gucibwa, hasigaye igihano. Umuntu yatsinzwe n'urubanza. Umuntu yari ngaho arindiriye igihano. Mu rubanza rero hari aho habaho igihe bafata akanya ko kugira ngo baganire, bavugane bati none uyu muntu yohabwa ikihe gihano? Ubu rero igihano twaturindiriye ni ikihe? Murazi yuko uyu muntu igihano c'umuntu acume ku Mana n'urupfu. Ubu rero hari harindiriye ko intahe ikubitwa hasi ivuge ngo uratsinzwe n'urubanza, igihano uhabwa ni ikihe? N'urupfu. Ariko intahe ntiyari bwakubitwe hasi ngo umuntu ahabwe igihano. Mu gihe rero umuntu yari arindiriye ico gihano
ku murongo ukurikira haciye hagaragara ikindi kintu. Icyo cyagaragaye ni ikihe? Hagaragaye ko uburyo Imana yahora ikora ibintu mu guca urubanza hari kuraba ibyagezwe. Mugabo ngaha havuzwe ngo uburyo bushasha ni uburyo bwo kutaraba ibyagezwe. Mu yandi majambo, ntubwirizwa gukurikiza ibyagezwe kugira ngo utsindanishirizwe witwe uwera. Ndaza kubisigura mu nyuma gato. Ubugororotsi ntabwo ari gukurikiza ibyagezwe, ahubwo no kwizera mu mutima, kuko twakijijwe kuko twizera. Iyo twizera duca dutangura guhinduka tugakora ibyagezwe, ariko iyo dukurikije ibyagezwe ntibiduha ukugororoka. Raba rero uyu murongo ngo ariko noneho ibyagezwe bitariho, ukugoroka kw'Imana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'abavugishwa n'Imana. Raba ngaha niho amaraso Yesu Kristo yaciye aseruka kugira ngo adutsindanishirize, tudatsindanishirijwe n'ibyagezwe. Ibyagezwe ntabwo biserura ukugoroka kw'Imana. Aha, ngaha rero reka twiyumvire neza, reka tugende buke buke, reka twitonde. Ukugoroka kw'Imana kwaraserutse, kwaserukiwe mu kwizera. Umuntu yizera akizigira kandi akitega Kristo Mesiya. Ngaha rero biragaragara ko abizera bose batsindanishirizwa. Mbega umuntu agirwa umugororotsi gute? Mbega agirwa umugororotsi no gukurikiza ibyagezwe? Oya. Ubwa mbere uwatwagiriza yahora twagiriza akoresha ibyagezwe, adukubita ibyagezwe, abidutsindisha kuko twananiwe kubyubahiriza. None rero ubu birahindutse, turaronsa undi muntu atuvugira. Ubu utwagiriza si hari, utwagiriza yahavuye. Ubu haje utuvugira, umuvugizi wacu, umuavoka. Ubu ahagaze iruhande rwacu, hagati yacu n'Imana, atuvugira. Muri Yohana wa 1 igice ca 2 harabivuga, havuga ngo umuhuza w'umuntu n'Imana n'umwe, umuvugizi n'umwe gusa, uwo nawe n'umuntu, nawe ni Kristo Yesu. Ubu rero hari umuntu ahagaze ngaho, kandi ahagaze kugira ngo atuvugire. Mbega ninde yovugira umunyabyaha nkanje? Ariko Kristo yaraje kugira ngo atuvugire, kugira ngo ukugoroka kw'Imana tugusanga muri Kristo Yesu, kugira ngo abizera bose baguhabwe, kuko atatandukaniro. Kwizera Kristo no kumwumvira nivyo biduha ukugororoka. Hakurikira avuga ngo bose bakoze ibyaha baratsindwa, ngo ariko ubuntu bwayo bubagira abera, babiherewe ubuntu, kuko gucungurwa kuboneka muri Kristo Yesu. Kristo Yesu mu buntu niho duhabwa gucungurwa, tugahabwa ukugororoka. Ngaha rero urubanza rwari rwahawe umucamanza mu gukoresha ibyagezwe, none ubu birahindutse. Wa muntu yari karagirizwa ahawe ubuntu imbere y'Imana, aratsindanishirizwe, agizwe uwera. Ku 25 ngo uwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ubuntu bwayo. Ngaha ku 24 ubuntu bwayo nibwo bwatumye turahinduka tuba abera. Raba Kristo ari ku musaraba, arambuye amaboko yiwe, apfuye kugira ngo ubuntu buduhindure tubabera, kugira ngo duhabwe ukugoroka kw'Imana. Ibyo twakoze byose tubikurweko. Yesu Kristo ahinduke intsinzi, ahinduke impongano, ahinduke kudukura kw'ibyaha. Ibi rero nivyo biduha ukugororoka, kuko Imana yahinduye ntibe ikiraba mu byagezwe, ahubwo ikaraba abizera Kristo Yesu. Muri ico gihe rero raba inkuru nziza, raba ubutumwa bwiza. Ubu nibwo butumwa bwiza. Ntabwo ari uko twakoze ibikorwa byiza, ntabwo ari uko twabaye abantu beza kugira ngo Imana ituzeko, ahubwo nuko duca muri Kristo Yesu. Kenshi turarimba tuti amaraso ya Yesu niki cyo dukura kw'ibyaha, n'amaraso ya Yesu, amaraso Kristo yavuye ku musaraba niyo atugira bera rwose, niyo aduhindura tukababera. Ngaha haranezereye cyane, kuko ngaha urubanza rwaciye ruhinduka.
urubanza rwahora rwagiriza umwana w'umuntu none ubu rurahindutse ruba rwo kuvugira no gutsindanishiriza umuntu. Raba nta kintu na kimwe umuntu yakoze, ariko n'ubuntu tubona ku musaraba wa Yesu Kristo. Umwe mu bana bakobwa nigisha mu ishure nizigira ko yahumekewe na mpwemu yera mu kwandika iki cese. Duhejeje kwiga yaciye amushikiriza iki cese, ndakigusomera nanje caramfashije ko numvise ko kivuga neza ibi twariko turiga mu gitabo c'abaroma. Igihe igihe ijuru ryari rikoraniye hamwe kugira ngo ricire urubanza ikiremwa muntu ata jambo afise, hari yiteguriye guciga urubanza ruvuga ngo uratsinzwe n'urubanza kandi nta yungururizo ufise, habaye agacerere ataca afise kimufasha, adafise umuvugira. Haravuzwe ibintu byose byo kumwagiriza ariko nta na kimwe ari kwisiguramwo. Urubanza rero rwari rumaze kumutsinda, abwirwa ngo uratsinzwe n'urubanza, aceceka kuko nta handi yari kungururiza, kandi yarakozwe n'isoni, amaramaye n'ubwoba. Icaremwe c'umuntu, ikiremwa muntu, ntiyari afise ukundi kuntu yobigenza. Ico gihe rero ijuru n'isi byaramenye ko umuntu atsinzwe n'urubanza adashobora kwiregura, kandi nta kintu na kimwe yarashoboye gukora. Maze rero ico gihe ahagaze amaramaye imbere y'intebe y'imanza, yaragira acirwe urubanza, abwirwe igihano abwizwa guhanwa. Intahe iravuga, intahe kubitwa hasi ngo uratsinzwe, uciriwe urubanza rw'urupfu. Ariko mu buryo butangaje, intahe ntiyakubiswe hasi. Umuntu aca arahaguruka, yerekana ibiganza vyiwe bicumiswemo imisumari, aravuga ati nararihiye uyu muntu vyose. Uyu munyavyaha niho yahindutse aherezwa ukugororoka bivuye muri ibi biganza vyacumiswe. Niho uwo muntu yaburanira uwo muntu. Ijuru n'isi bica birahaguruka bivuza impundu ko umuntu aronse ikimucungura, ko atakintu na kimwe kikimwagira, ko atsindanishirijwe, ko yambitswe izera, ababariwe, akunzwe, yemewe muri Kristo Yesu. Ivyo rero umuntu aca yakira ukwabarirwa. Kristo rero yaraje aradukiza aho tutari dufise utuvugira. Umwami wanje atigeze amenya icaha, yahindutse umunyavyaha ku bwanje, anyambika ukugororoka ibihe bidashira. Mbega novuga nti amen, egome, amen. Ibi nivyo mu gitabo c'abaroma tubonamwo. Umuntu nta vyizigiro yari afise, haje haguruka umuntu afise ibiganza bitoye mu misumari, aravuga ati nararishe ikiguzi. Dutere intambuko, twunguruze tuje noneho kuca Imana ivuga ku kugororoka. Ibuka, ubu ntitugomba kuvuga ukugororoka dufatiye ku vyagezwe, tugomba tuvuga ukugororoka dufatiye ku kwizera. Ubu ukwizera ntikugihagaze ku vyagezwe, ahubwo guhagaze ku kwizera. Mu gice ca 3:21 turabe ico havuga. Havuga iki mu gice ca 3? Turabe ijambo ry'Imana ico rivuga ku kwizera. Imana ibona gute ukwizera? Ku 21, ukwizera ntikuzanwa n'ivyagezwe, ukwizera kwarahishuwe. Ukwizera gushingirwa intahe mu isezerano rishasha no mu isezerano rya kera. Abavugishwa n'ivyagezwe birashingira intahe ukwizera. Uko niko Imana rero ibona uko niko Imana ibona ukugororoka. Ukugororoka ntituguhabwa n'ivyagezwe, ntituguhabwa no gukurikiza ivyagezwe, tubihabwa no kwizera. Ku 25 ngo uwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera agirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane kugororoka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Muri iki gice ca 3:25-26 harerekana uburyo ukugororoka kudushikako.
iyi mirongo niyo tuzokorera ko mu gusigura igitabo ibice bisigaye byo mu gice muri iki gitabo c'abaroma, kuko ariho honyine tubona ivyizigiro vy'umuntu. Ivyizigiro vyacu tubona muri Kristo Yesu, kugoroka kwacu tukubona muri Kristo Yesu. Rero iyo atakwizera Kristo guhari, abantu bose baba abanyabyaha. Ukwizera niko kuduha ukugororoka, tuba abagororotsi kuko twizeye. Ntabwo ari uko twakoreye ivyagezwe ngo tubishitse, ahubwo nuko twizera izina rya Yesu Kristo. Rero nagomba kutahura uburyo bushasha bwo kugororoka duhabwa no kwizera. Mu gice kigira 4 rero kiratubwira yuko ata muntu n'umwe ahabwa ukwizera, ahabwa ukugoroka atakukuye mu kwizera nk'uko Aburahamu byagenze. Ngaha ngo Aburahamu niwe se yabizera, yambitswe izera kubwo kwizera kuko yizeye. Aha muri mirongo hagenda havuga Aburahamu yuko yizeye akagirwa ugororotse, akambikwa izera. Natwe iyo twizeye niho duhabwa ukugororoka nk'uko Aburahamu vyagenze. Turasoma mu gice ca 4 twumve. None rero ico twovuga kuko Aburahamu sokuruza ku mubiri yaronse ni iki? Mbega ibigaragara ku mubiri Aburahamu yaronse ni biki? Ngo kuko iyo Aburahamu agirwa umwere kubw'ibikorwa aba afise ico yihaya, ariko rero imbere y'Imana ntaco afise. Ntafise ico yihaya kuko atagizwe uwera n'ibikorwa vyiwe vyo ku mubiri. Rero tugomba kuraba uburyo bushasha ukwizera ingene kudushikana kugihinduka abera, kuguhabwa ukugororoka atari gushitsa ivyagezwe. Tugirwa abera rero nuko twizeye. Iyo twizeye Imana, iyo twizeye Kristo, ahonye niho duhinduka abagororotsi nk'uko Aburahamu se wabizera bose. Niko ivyanditswe bivuga. Ngo none Aburahamu yatsindanishijwe gute? Yambitswe izera gute? Aburahamu nagomba uvyiyumvire neza. Aburahamu yagizwe uwera imbere yuko Mose aza. Mose na Aroni imbere yuko bazana ivyagezwe ku musozi Siyoni, ku musozi Sinayi, Aburahamu yari yamaze kugirwa uwera, yari yamaze kwambikwa izera. Nagomba uyumvire neza ngaha. Ibuka ko ngaha ari urubanza ruriko rurashikanwa imbere y'umucamanza, ati mbega umuntu yogirwa uwera gute aciye mu vyagezwe? Ntibishoboka, ahubwo kwizera niko kutugira abera. Tuzobibona mu bice bikurikira. Ngaha rero urabona ko Aburahamu yagizwe uwera imbere yuko ivyagezwe biza. Mu guheraheza rero iki gice turaba Aburahamu ingene yagizwe uwera ivyagezwe bitaraza. Nagomba urabe ikindi kintu, ubundi buryo bushasha, ukundi kuntu gushasha duhabwa ukugororoka. Ntabwo ari gushitsa ivyagezwe, ahubwo ivyagezwe biratwagiriza. Ivyagezwe bitwereka yuko tudashoboye kubishitsa. Yesaya yavuze ati twese nk'intama twarazimiye, ivyagezwe vyaradutsinze. Ariko Pawulo mu Bagalatiya avuga yuko ivyagezwe vyari nk'umurezi bidushikana ku kumenya ukuri. Ntitwari gushobora kubishitsa, dukaca dusaba ikigongo tuti Imana dufashe, dutabare, kuko ntidushobora gushitsa ivyagezwe. Pawulo acavuga ati niwizera, umuntu wese yizera ko amaraso ya Yesu Kristo yatugize abera, yatugize abidegemvye. Ico Kristo yakoze ku musaraba kirahinduka kiragukiza. Urupfu rwe ku musaraba rwahindutse ubuzima bwawe, wagize ubuzima bushasha muri Kristo Yesu. Rero ico tubonye muri aka kanya ni ikintu nyamukuru. Iki ni gice gikomeye kidukura ku vyagezwe kikatwinjiriza mu kwizera, kuko ivyagezwe byaradutsindisha, ariko Kristo aradutsindanishiriza, aduha ubuntu butwambika izera. Iyo tumwakiriye twakirana nako gakiza, twakirana nuko kugororoka. Reka twizere, dushinga intahe, naho ibintu byaba bitagenda neza, naho twaba tunanirwa, naho twaba dutsindwa, tugume twizera tuvuga tuti Mana dufashe, kandi uko kwizera kuzodukiza.
Pawulo ariko aragendagenda ku mazi hejuru yariko aracokera avuga ati Yesu nkiza. Yesu ntiyamuciriye urubanza. Yesu yaciye amufata ukuboko amukurayo, amukura muri uko gucokera. Natwe nuko nitwahamagara izina ry'Uhoraho azodukiza. Reka dusenge. Muri uyu mwanya Data, turatahuye burundu ko tudashobora guhagarara ku bwacu, ko tudashobora gutsinda urubanza ubwacu. Ukugoroka kwacu nta guhari. Kugoroka kwacu ni nk'impuzu y'ubushambara nk'uko Yesaya avuga. Rero muri wewe niho turonka ukugororoka, niho turonka ingabire y'Imana biciye muri Kristo Yesu y'ubugingo budashira. Mu izina rya Yesu Kristo turashimye. Amen. Amen.